Hello guys, mumeze gute? Nibaze ko mumeze fresh, nanje meze bien. Aho murere hose nibaze ko mumeze bien. So uno munsi gituma nkoze iyi video imeze uko menshi mwari mumenyereye ngo nama video ameze uko. Mugabo kubera ibintu bimaze imisi bicana cyane ko bijanye na immigration ku isi yose. Mugabo hari bihugu in particular bimaze imisi biriko bibamwo ibintu bitari vyiza cyane kujanye na immigration. Mugabo jewe ko randi umurundi nahisemo kuvuga ku vy'abarundi kuko ibiboro ntago biriko biraffecta abarundi bonyene, biriko vyaffecta abantu bose, impunzi ibiki, abantu bose bava mu bindi bihugu bigiye bitandukanye, bose birabaffecta. Mugabo jewe nahisemo gukora iki kuvuga kubijanye n'abarundi kuko ntaci tumurundi kawaida. So ku makuru no munsi tuza kuvuga kubiriko bibera muri Afrique du Sud, tuza kuvuga kubiriko bibera muri Suisse no muri Belgique. Uko nzogenda ndaronka yandi makuru nuko nzogenda ndayabashikiriza. So hari itangazo rihari, sinzi ko hari abaribonye abari muri Afrique du Sud. Hari itangazo rihari, nagoma ndaribasomere kugira ngo aho uri hose ibi bintu bifate nkama, uravyumva uvyige ko ubitahure neza kugira ngo keeping safe nuhavuga mu kibazo utari witeguriye canke ngugwe mu bishiti urumva bidakenewe kandi urumva naga refresh, you understand. So ku makuru amaze kudushikira muri Afrique du Sud, aravuga yuko hari imigumuko iriko irategurwa kubera mu ntara ya Gauteng, aho ni muri Johannesburg, Pretoria n'ahandi, kuva kuri uyu wa 27 ndamukiza 2026 gushika kwa le 29 ndamukiza 2026. Igihe iki gihugu gisanzwe gihimbaza ubwigenge, hakavugwa ko hazokorwa ibintu bitari vyitezwe no mu mice bitari vyitezwemwo. Ni muri iyo ntumbero ubuserukizi bw'u Burundi muri Afrique du Sud basavye bashimitse ko abarundi bose baba muri ico gihugu borikanura mu kwirinda kwegera aho iyo migumuko ibera, mu kwirinda guhangana n'abagumuka, mu kugerageza guheba ingendo zitari ingombwa, muravyumva, mu kumviriza amakuru no mu kugerageza kwicungera aho bamwe bose babaye naho barangurira imirimo yabo. So abarundi basanzwe bafise uburenganzira bwo gukorera muri ico gihugu nabo basabwe guhindura ikirangamwanya, timetable, hindura amasaha. Nyimwe uzi ko imigumuko izoba mu ma 19h cyangwa mu ma 18h, hindura ikirangamwanya, uravyumva, hindura amasaha y'akazi kugira ngo ntugwe mu bibazo, uravyumva. So nkuko reba ko barabivuga ati abarundi bafise uburenganzira bwo gukora muri ico gihugu basabwe guhindura ikirangamwanya c'ibikorwa vyabo bishoboka babanze babibangire muri iyo misi itoroshe. Izo mpanuro zikaba zitanzwe mu ntumbero yo gucungera ubuzima n'amatungo by'abarundi baba muri ico gihugu, aho ni muri Afrique du Sud. Nkuko musanzwe mubizi, harigeze kuba habaye ibintu byabiswe ngo xenophobia, uravyumva, abarundi benshi barahasize ubuzima, abantu benshi barahagira ibibazo. So be careful. Thank you. Okay. So mu makuru akurikira rero twagira tuvuge kuri Swiss. Nkuko benshi musanzwe mubizi, hariyo ibintu bimaze imisi biba muri Swiss, abantu bavuga yuko basubiza abarundi inyuma, abarundi batari bwaronka impapuro bakabirukana mu gihugu bakabadeporta ngo bitu birefu. Mugabo je nagira ndabahe amakuru mfise kuri umwanya, kaba ufise amatwi wumvirize, uravyumva, kaba ufise n'ubwonko ubikorereko. So benshi ntibabizi mugabo harigeze kuba hari amakuru avugwa yuko Swiss iriko irapanga programme biswe no 10 million before 2050. Bisigura yuko ntibakeneye kurenza population abantu miliyoni 10 imbere yuko 2050 igera. Kandi ibintu bisa nibitanguye gukomera, samblag, ibintu bisa nibitanguye gukomera. Iyi programme mu bisanzwe yatangujwe n'umugambwe twavuga yuko ari umwe mu migambwe minini muri Swiss. Ndibaza ko ari nawo mugambwe munini muri Swiss. Uno mugambwe bitwa Swiss People Party. Bavuga ko yuko immigration itari regulated, bisigura yuko immigration itari mo controle, badashobora gukontrola, ituma habaho ukuduga kw'amabeyi y'inzu. Ivyo biba mu bihugu byose muri Europe no muri America. Iyo immigration ibaye nyinshi, inzu ziraduga amabeyi cyane n'ama public services, ama service public nayo nyene aratuma ibiciro vyayo aduga. Akaba ari zore mu mpamvu zimwe zatumye uwo mugambwe Swiss People Party igomba gushiraho iyo programme bise no 10 million before 2050. So amatora yo kuri programme kugira ibe approved
arategekanywa kuba le 14 juin 2026. So abani muri Suisse mugume muri aba televiziyo murabe bizova mu kwateza kuba amatora kuko nago uyu mugambwe woshiraho decision ikaca yemegwa n'abantu bose ateza kuba amatora ababishikiye bakabishikira umubare w'ababishikiye ubaye mwinshi ama bakabishira mu ngiro. So ubu tuvugana rero muri Suisse population bafise ubu muri umwanya ni 9.1 kuvuga 9.1 million uravyumva muri umwanya bafise abantu miliyoni 9 n'ibihumbi jana ndibaza nuko mu Kirundi bisigura yuko rero bariko baragerageza uburyo bwose ba private kana imiliyoni 10. So urumva rero hategekanywa yuko niba akwiza abantu 9.5 million bagakwiza abantu 9.5 million hategekanywa yuko bitegekanywa ko bokwira muri 2031 bisigura yuko abo bantu 9.5 million bitegekanywa ko bazokwira muri 2031 kuvuga muri umwanya ni 9.1 million bategekanywa gukwiza abantu imiliyoni 9 n'ibihumbi 500 mu mwaka w'ibihumbi 2031. So mu kugabanya umubare canke mu gukinga umwuzure w'abantu mu gihugu programme nka za regroupement familiale zijya ngo kurengo ngo baragwaye impapuro uciza kuzana umuryango wawe no gusaba ubuhungiro bashobora kubihagarika. Ukuvuga bijya bya regroupement familiale n'ibiboro byo gusaba ubuhungiro benshi bitwa asylum uravyumva bashobora kubisuspendinga mugabo decision zirafatwa kuko numva amatora ntaraba kuko ntibiraja mu ngiro. So abantu muri Suisse turabasengera mworoherwe mumererwe neza. So rero nayi programme isa nizoza gufavoringa abantu bo muri Suisse abanyamitahe ntago babiryoherewe kuko abanyamitahe baravuga yuko impunzi ziza mu gihugu ama regroupement familiale aratuma haboneka abakozi mu gihugu kuko basanzwe bafise ico bitwa ibura ry'abakozi. So bakeneye yuko haza harinjira abantu mugabo bakeneye kubiregulating. So abanyamitahe ntago baryohewe kuko baravuga yuko gushika muri 2035 iyi programme ni yaba yashizweho gushika 2035 bazoba bamaze gutakaza abantu hafi ibihumbi 460 abakozi ibihumbi 460 aho bisigura yuko kuvuga ati gutakaza abantu bisigura yuko hari nk'abazoba bapensionye hari abazoba bapfuye hari abazoba bavuye mu gihugu. So haratekanywa yuko muri job market muri market y'akazi bashobora gutakaza nk'abantu 460,000. So urumva l'abanyamitahe ntago baryohewe barababaye ntibamerewe fresh. So kubijanye rero na immigration aho bivugwa yuko abarundi bariko barasubizwa inyuma ayo niyo makuru nashoboye kuronka. So mu mpera za 2025 uburongozi bwa Suisse biri confirme yuko mu mpera za 2025 uburongozi bwa Suisse muri Canton Geneva bwaratahanye umurundi ku nguvu nyuma yo kwimwa impapuro. Kuvuga rero gutahana umuntu ku nguvu benshi baza ngo ni blague chef baragucitura mu ikambi bakagutera ijek bakakuriza indege bakagutahana. Aha ni mu gihe bamaze kuguha amarefi dufate muri Serbia bakunda gutanga refi 3 bamaze guha refi 3 isigura yuko uburi oblige kuva mu gihugu kuko baba bakwimye ubuhungiro uravyumva. Aho ni mu gihe basanze amakuru uri kurabaha canke ibintu uri kurababwira yuko byari bizatumye biva mu gihugu babibona nk'uko umengo nta danger urimwo bari oblige kugusubiza mu Burundi. Hari n'umuntu yambwiye yuko hari umuntu igeze kwabwira ngo urumva ngo ofisi ingwara zo mu mutwe ngo zishobora gutaha cyangwa ati genda mu Burundi twakurondereye umuganga genda mu Burundi twakurondereye umuganga baramutahana. So it's crazy. So aho ngomba go clarifying nuko izi decisions zitiko zirafatwa zo gutahana abantu ntiziraba abarundi gusa n'abantu bose niyo misconception ihari muri umwanya abantu bibaza ngo abarundi nibo bari targeted. No, ingingo iriko ifatirwa abantu bose bazi yuko babaye mu gihugu abatari mu mategeko canke bamaze kwimwa impapuro bahaye kitero territoire badakeneye kuhava uravyumva. So abarundi bamwe rero b'incabwenge bamwe bamaze kubaha amarefi babahaye kitero territoire bamwe barafise ukuntu banyangetera bakinjira mu Bubirigi kandi bamwe byaraciyemwo bararonse impapuro byaraciye mu bwara abandi nabo bamaze kubirukana mu gihugu kora baba bamaze kugira attachment ku gihugu babona mengo ni bovayo bagomba kurondera izindi nzira babicishamo kugira ngo bagume mu gihugu bikarangira bamuteye ijeke bikarangira bamutahanye. Jewe tuvugana ndaza abantu bakeyi no banarinzi bamaze gutahana kandi ntago refresh babibabaje. So mu mategeko mashasha ari muri Suisse barategekanya kandi kubuza abarefije abantu bafise impapuro muri Suisse barategekanya kubabuza gutaha iyo mwaje muva mu gihe mutararonka ama nationality. Bobo
iyi ngingo no muri Sweden mengo barayifashe kuko bavuga yuko bamaze abarundi benshi bamaze kuronka impapuro bapfa kumuha impapuro gusa ubu ubona atangwe gutaha mu Burundi atangwe kugira iki none wowe igihugu buri kuravuga yuko wahunze bagwaye impapuro ko ari kucyo gitahamo kandi uvuga ko ari cyo wahunze uravyumva babona nkuko mengo warabeshe kandi igihugu cyawe kiri safe bashobora kugusubizayo bavuga ati nubundi hari safe uhora witaha nayo subirayo so baratekanye rero kuvuga ati wewe tuguhaye impapuro muri Suisse kirazira kuva ngaha usubira iyo waje uva n'ibindi bihugu bimwe bimwe naho batarabivuga amazina yavyo n'ibindi bihugu bimwe bimwe barashobora kubuza kubijamo kugira ngo bagukingire nkuko waje kubasaba baguhungira bagukingire so sinzi yuko remwe ari muzi yuko na Suisse yigeze kugerageza kwa adopta programme iyi programme yari yavuye muri UK iyi programme bayitwa UK Rwanda bisigura yuko bariko barafata impunzi zimwe zimwe bazikura UK bariko baplanifya gufata impunzi zimwe bazikure UK bazijane mu Rwanda nimbukene gusaba ubuhungiro ukabusabira mu Rwanda ukabona kuja UK so Suisse yarigeze kugomba kwa adopt iyo programme mugabo nagira mvuga ati heureusement muri avril barakonfirmye yuko iyo programme batazoyijamo kuko barariska guhonyanga agateka kazi na muntu Suisse naho bakini picha mugabo barafise umutima mwiza bobo bavuga ati barariska guhonyanga agateka kazi na muntu bisigura yuko iyo programme batazoba bakigiyemwe so ko kantu kanjyoheye cyane so kuyandi makuru dufise yo muri Belgique ntago ari menshi mugabo ibyo muri Belgique byinshi murabizi urazi ko hari abarundi hari amakuru aracana cyane ko abantu benshi amakuru murayaronka ntarinze no kubabwira menshi murayaronka mugabo ku makuru ahari nuko kuva muri février muri Belgique kuva février Belgique yatanguye gushiramo inguvu cyane mu kwidentifya aba immigrants baba sans papier n'abantu bakubise amakitero territoire abantu bose bahari batari mu mategeko baratanguye kubidentifya kugira ngo babafate bamaze kubafata hama babakuriye mu gihugu batanguye kubishiramwe effort kare ndibaza nta effort bahora bashiramo nyinshi mugubu guhera février ku makuru dufise ari bien confirmé nuko batanguye kubishiramwe effort so be careful jewe nta manuro ndi guheza immigration ngo bigenze uko no Jesi ndi ncabwenge gose ngo ndakubwira ati nimba ubona ngo bakugize ku muri Belgique ngo cugira iki no kurikize ivyo bakubwiye cyangwa kurikize ivyo bakubwira bo mu bana mu gihugu iwanyu nta manuro ndi buguhe ngo ndagute ngo mu gisanga hamuzuvuge ngo ni Daddy Wizi yakubwiye so kandi makuru dufise nuko mu nango za 2026 Union Européenne yaremereye cyangwa yarashigikiye Belgique mu kwimana impapuro bihuse uravyumva no gusubiza inyuma impunzi bihuse kuko kare ibiboro byo kwimana impapuro birafata imwanya ibiki birashobora gufata umwanya bataragushira bataraguha response yawe mu kukudeporta barashobora kubikora bikweze bakabikora gahoro mugubu Union Européenne irabashigikiye ko nyimba ari kwimana impapuro bazi kwima faster nyimba ari kugusohora mu gihugu kagusohora faster so be careful you understand kuko hari impunzi zimwe bivugwa yuko ziva mu bihugu birimwe amahoro hari impunzi zimwe cyane barigeze komasiyo na Tanzania uravyumva bavuga yuko Tanzania nta hari amahoro so uri impunzi ya Tanzania bakwimye impapuro kugusubiza inyuma barihuta gose mu gihe utari incabwenge mu gihe utari mu cyuyi bace bagufata bakagusubiza homani so be careful so ku makuru yanda hari nuko aya makuru ntagajanye na immigration mugabo ni kibazo kigeze kuba hagati y'u Burundi na Belgique bamwe ntavyo mwamenye mugabo ku makuru yanda hari nuko hashobora kuba harabaye kwanza hashobora kuba harabaye imishamirano muri Septembre 25 hari muri Septembre 2025 aho u Burundi bwirukanye directeur wa development agency yitwa ENAB iyo agency je ntayo nari bwumve no musi numwe so uyu mu directeur rero wiyo development agency yitwa ENAB nyuma yo gufata agapostinga post yerekana ikena gitoro mu Burundi yakoze post sinzi social media postinze ko yerekana statue hari mu Burundi ikena gitoro so razi ko natwe barundi tudakina ewana bamaze gupublier publication barundi baramwirukanye baramusubije iwabo so nyuma yo kwirukanwa rero ntituzi ukuntu bishobora kutwafecta twe nk'abarundi bari mu Bubirigi je sindi mu Bubirigi ngandi muri Serbia komvugira abandi bagenzanye so sinzi ukuntu bizotwafecta nyuma yo kwirukanwa kuyu muntu sinzi ukuntu bizotwafecta sinzi ko bitazona twafecta ngabo dusenga Imana ibintu bikomeze kuguma bimera fresh so ayo niyo makuru mfise no munsi ku bakunze video zimeze nk'uko zitanga information no ku makuru abagezweho ku bintu bimwe bigiye bitandukanye bashobora kwandika muri commentaire hati tuongele tupatie
Daddy Wizi tupe makuru uravyumva jewe ndije banyitwa ewana jack of all trades nukuvuga je ndikaguru kalabeba kila kitu nafanya mini DJ content creator news reporter Murakoze cyane rero kubadukurikiranye mugira umunsi mwiza nibaze yuko information igize iki kumariye igize n'iki kwigishije mugira umunsi mwiza hesakigwe big up on yourself ciao